hako je no kwigwisha strategy ya leadership na Samuel yo kwiba abanywanyi no tumampfa bakampambanika nukuri kw'Imana no mugera muri diaspora kuko nimba umaze kuba ware abantu barakwizeye ibiheta ngabo birenze sinzi uko no bivuga ukaguma ubaferinga none wumva ingorana arinde twe tuvuga ibintu tuba dufitiye ubuhamya facts sibyo dufitiye facts ivyemezo ubwo nta bupaparazi buri twebwe tuvuga amafacts niyo agomba ko dushira ku meza abivuge mu kiganiro yavuze yuko icemeza yuko uri umupaparazi yamaze igihe akurondera ngo muhurire kuri kamera ukaguma ukweba nabibereke none nimba ari text message yo baranyandikiye nazibereke nimba ari phone call ya telefone yambwira ati duhurire mu kiganiro nabibereke twe tuvuga uriteguye yuko mushobora guhurira mu kiganiro nuno musi naze kuko nta kuri nakumwe afise jewe yo ntsindisha kuko jewe ibyo mvuga nibyo mbafitiye ubuhamya vyabaye n'ubu bibandanya biba none rikete yasohoye ryo gutoza amafaranga ayo mafaranga azotangwa kugira ngo uronke ID yo kwitwa kuri mu diaspora atani so nagira amafaranga azoja he. What's good? What's up my people? This is Yaga Tech. Twagarutse muri studio tukaba turi kumwe n'umusesanguzi V8 mambo vipi? What's good? Je ndashima. Ebana we ndibuka uherutse hano muri studio uvuga ati ebana amahera aratozwa ntituzi iyaja ati umukuru wa diaspora yiwe Samuel Ndayiragije yigungira ko ibikorwa ashaka guca mu mpiro dikobu ayigire ope America. Intagu urabona narakurikiranye ikiganiro umushinga ntahe Jean-Marie Kagabo yakoze akorera kuri Yaga Tech yaragerageje gushira habona ukuri kose bivanye n'ibyo abona no kwizera kwiwe mu migirire y'umuryango wishwi muri Amerika. Diaspora izokwama igwaye mu gihe tugifise abantu bashira inyungu zabo imbere. No kuvuga muri diaspora abashira inyungu zabo imbere ni bande? Ndagaruka ku kiganiro cy'umushinga ntahe Samuel Ndayiragije yakoze hirya yejo yaravuze izina ryanje aravuga ko V8 ntari umusesanguzi ahubwo ndi paparazzi. No kuvuga iyo bavuze paparazzi ni icyongereza mu kirundi ciza ni imvuzi. Imvuzi mu bisanzwe wewe uri imvuzi. Yanyise ko ndi imvuzi ariko nanje ngomba ndamwite ko ari imvuzi. Gituma mvuze gutyo tuce tujampinga ibyakahise tubireke. Tuza kuza turabyirefera ko kugira twereke abanywanyi basanzwe bakorera muri diaspora Amerike uko bimeze. Samuel Ndayiragije n'umuntu icambere na mbere ataze kuvuga ukuri. N'umuntu atakifise icyo atinya, n'umuntu yavuze ko je ngomba kuboneka kuri kamera. Urabona yaragiye muri Kenya atoza amafaranga agenda abatanzania bararungitse amafaranga akimara gusensibiliza ko abantu ko agiye kubaka inyubako ndanga karorero. Narabivuze kenshi ari kumwe na Barufyiri Gabriel ari kumwe na wa mugabo munini gutya wo muri Dubai na wa mu narugo wo muri Zambia nimba ari we visi wiwe ntumbaze ucubona exactement icyo bagamije. Amafaranga none yatojwe baramubajije bati none urashobora kuduhereza ice totale y'amafaranga uno munsi mumaze gushikako kwegeranya. Inyishu yababwiye ngo naje ntabyiteguriye ngo mubimbaze ngo mu mezi 3 ari imbere ngo mu mezi 3 sivyo. Wewe uze ko wagiye kuri interview kandi ni ikintu ca mbere gitegezwa kubazwa kuko ikintu cy'amafaranga ni ikintu kigoye ikintu giteranya abantu kandi kikongera kikunga abantu ukacibabwira ngo mu mezi 3 ari imbere. Twibuke neza mu kwezi kwindwi mu 2024 no na gatanu ijambo yavugiye imbere y'amakungu na bene Burundi mu bikorwa byaranze indwi yahariwe diaspora. Yasabye nyine icubahiro umukuru w'igihugu ko atogenda muri konte kuraba babahereze kiringo biyoroganize. Uri umuntu uzi yuko uyoboye ihanga
ibihugu bikomakomeye Australia baramwiyamirije warabibonye itangazo. Amerika yoyo yasubiye bimwe yakora muri BDUSA. Ivyo yakoze muri BDUSA yasubiye ni nk'ibi ingeso yo gufata abo mukorana kutabizera kutabahereza ama responsibility uwuhaye ama responsibility ukacimushiraho maneko azaraguhereza raporo muri Amerika abashiraho maneko. Narababwiye nongere ndabisubiremo organisation BDUSA imaze kwiyegeranya ikaba stable harabaye ico bise inama kaminuza sibyo nayo yari inama ya mbere ihuza abatwara ama state bose bakoranira muri Ohio bena Simeo badukubise 9,000 tafu inama ya mbere 9,000 bigoroye ngo manka 9,000 byose ngo manka baca baja mu batwara ama state bose babobrija kugira ante gutoza amafaranga kugira ngo basubize hahandi bya9,000 barya yavuye banzurindire ibi bica binyereka iki curaba neza iri tangazo yarayasohoye yuko umurundi wese ari muri diaspora ategezwa gutanga 1,000,000 kugira ngo aronke ikarata ikarata imwemeza ko ari mu diaspora. Mbe ndakubaza Uburundi buragugwa kwitwa umurundi biragugwa bigugwa igiciro ijyaso kugura ni contribution yiki igamijiki izoja kwande ninda izoyikontrola izoja mu inyungu yayo niyi mu kigega cha diaspora kugira ngo barangure imigambi ya diaspora neza ku nyungu zande za diaspora. Oya diaspora none twagwa nande diaspora twagwa nande ntabo mwashizeho imviriza reje ngomba ndaguha umuco turi kumwe kandi tugende bukebuke kugira ngo n'abatwumviriza ntibatwagwe n'ibishobisho. Iyo uvuze guterera sivyo ni kigira 10 canke nishikanwa ubutanze bisigura ko ndatanze siniteze inyungu ingarukako. Tugende bukebuke bitandukanye n'umuntu avuga ati ndasizemwe umutahe niteze inyungu izongarukako ku ma percentage runaka. None mwe mushaka gushaka imitahe ico renda kubwira niki Samuel icavuga abwira aba diaspora baterere atinya iki kubwira aba diaspora bashiremwe imitahe. Okay nimba duterereye mu ma projet yiwiwe sivyo bo ayo ma projet azokwegukira nde uzomusubirira azobandanya ya ma projet negative. Turabiye akarorero ka hafi wahoze atwara diaspora ndundi Eric Nahimana nimba ari gikirundi ariko yitwa amafaranga bari baratoje ku mukenyuro nk'uyu nyene Samuel azanye yo kuvuga ngo abarundi bagura ikarata ndanga mu diaspora ayigura amafaranga bari baratoje prix de $30,000 Eric ntiyahavuye ayo mafaranga no munsi ari he turi kumwe. Iyo Samuel bamusabye icegeranyo ababwira ngo ni mu mwanya nzotanga icegeranyo ngo nzobahereza icegeranyo kiri hehe uno munsi. Icegeranyo umaze kugira remise reprise sivyo nico cyambere wari gutangura kubwira abantu ati abo twasubiriye bari bageze ngaha aha niho natwe tugomba twuririre ariko ibyo ntabwo byabaye. $30,000 yatojwe na Eric ari hehe uno munsi ariko aragera nde ashobora kuba ari mu kigega bandanye nako tutazi yari urumva duheruka ari mu kigega none urahazi yari ico rero nico gituma twebwe tuvuga duti ntabwo ushobora kubwira umu diaspora ngo aguri karata yo kwitwa umu diaspora ntibigugwa directement ukiva mu gihugu ukaja mu kindi ukiva mu gihugu c'amavukiro ukaja mu gihugu atari c'amavukiro mu buronderero directement witwa mu diaspora. Iyo karata benefice yo karata ni Samuel avuga ati ivya bikora kugira ngo amenye neza abo biri kumwe ninde aba ni hari ikindi kintu nagomba kanzi kubyurira abantu iki kintu cyo kwitwa ngo president ngo wisi muri diaspora for what? Ibi bintu rero je nagomba ko abantu abatwara amaope bose bicare bavugane
iki kintu cyo kwitwa ngo president gatwara isi kiveho. Kujya babigira muri East Africa Community, kujya babigira muri ntuzenya muri African Union. None kwitwa president like hari cyo vyishe like erega nibyo bibahe nibyo uno munsi Samuel ari hagiye Bujumbura ngo afise umupolisi ngo amugendanira sivyo uri Samuel ninde ariko aramutera ubwoba. So uyu munsi ndiko ndumva uje umangu ufisa agashavu. Oh yeah, ntabwo ari shavu. Biri guturuka kuko yakwise umupaparazi. Ntabwo ari shavu. Je ngomba tugende fax sivyo? Tugende buke. Samuel afise umupolisi amugenderanira hagiye Bujumbura sivyo? Samuel uwo bafitaniye conflit yo mugirira nabiri. None kuba ufise umupolisi vyishike. Ewe vyishike. Abarundi miliyoni 10 na zingahe dufate 11 n'ubucafu. None bari Bujumbura badafite ababagenderanira sabana. Vyishike none. Sivyo? Sabana muri diaspora ivyo. Samuel ninde ku buryo akenera security ihembwa n'amafaranga y'abene gihugu. None ivyo vyishike muri diaspora. Iki rero nico kica kikwereka igituma diaspora yacu izokwamira imwe akajagari. Abantu bagomba power. Bagomba kumva ashitse ibujumbura ko ari umuntu adasanzwe kandi ari umuntu simple cyane n'umuntu asanzwe gose. Nta mpamvu yo gufata umupolisi ahembwa mu mafaranga bene gihugu bakorera ukamuhereza umuntu nka Samuel ngamucungere ubumutera ubwoba ninde ubuhungabanya umutekano wa Samuel ndahiragije ninde kubiki afise ku buryo yo kumva ko atari sekize mu gihugu camwibarutse. Rero ivyo byose rero nibyo tubabwira duti izi ni schema ni ibintu by'ama propaganda sibyo ni ibintu by'amaskendo bakreya kugira bagume baboneka ko amazina yabo arayo hejuru. Rero niwe no kwitwa ko ari paparazzi. Ni paparazzi. Amafaranga ariko aratoza Samuel ndahiragije ni paparazzi. Niwe paparazzi niwe mvuzi. Amafaranga ariko aratoza mu ba diaspora ngo baguri karata yo kwitwa mu diaspora. Iryo ni vumwe. Kwitwa umurundi ntibigugwa. Sibyo? Kwitwa umurundi ntibigugwa nta kiguzi na kimwe. Samuel we avuga ati kugura kuba umurundi. Kwitwa umurundi si contribution. Kuva diaspora zibaho abantu ntibatanga izo karata zitariho. Oya ikarata kugira ikarata nayo kandi ni nko kugira ID. Ni ID y'ikidi. Hami gufasha iki ico je ngaruka ko nico. Sibyo? Ni nkuko nimbi ID wewe uyiguze igufasha iki. Mu Burundi hari amahoro akwiye 100%. Wururutse indege uvuye hanze ugiye mu gihugu cyawe. Iyo ID ukenera ni ukenera passport kugira uce mu birere by'abandi. Ubushike ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye bakwakira. Iyo yindi karata iza kugufasha iki. Benefisi yo karata ni ngiki kindi Samuel yavuze ati wewe V8 urabesha ati wabeshe ko korale yamunaniye. None saho muri Arizona none ati uzogenda ati ahubwo ati yagushimiye ati kuba waravuze ati Samuel yarongoye korale ati yavuze nka korale zishika 5 umenyesha makuru yamubajije ati Samuel umusesanguzi V8 yavuze ko wewe ibyo ukoze ko byose biba bipfuye acahera kuri korale yahoze arongoye kandi iyo korale yayigiyemo yari isanzwe ifise abarongozi mugabo aragira ibintu by'amaskendo ibintu by'amapropaganda baramubwira ati nitwirirwe turashwana bumuyobozi basi barayimuha nta mwaka yamaze umumenyesha makuru kuri yagateka kimubajije yacaza kumubwira ibya hariya mu ntuzenya mu Kayogoro sibyo yavuze Kayogoro mbe ni he mu kiganiro yakoze sibyo Kayogoro hariya za Makamba hariya akubajije ibyabaye muri Arizona urikura mu gikona uramukatishije umutwaye hehe umutwaye Makamba sibyo ariko arakubaza vuga ku byabereye muri Amerika apane byabereye Kayogoro rero ucubona neza uruyeri urumva hajya wewe ashobora kuba yagombye kuvuga ati ego iyo urikura running ibintu arimwo ivyanka arimo nibikunda rero yerekanya ati ego maybe bivyaranse mugihe byarakunze ikwaya yarapfuye korali muri Arizona muga iyo mu Kayogoro mumenyesha makuru akimubajije yatanze ibyo mu Kayogoro ishira hamwe bita baho yararitwaye rirapfa nirindi bita ba aho sibyo umva nabiri hariho baho
n'iyindi bita Baho yose zirapfa. Yarayatwaye ayo yose ko ari abiri sivyo. BDUSA barayimuramutsa bari barayitanguye arayitwara arayica, ariko mu kiganiro yavuze yuko jewe BDUSA amaze gutsindwa mu rubanza muri sentare ari je naciye ndayishiki. Je ntabwo nigeze ntwara BDUSA, yatsinzwe muri sentare. N'ubu rubanza ruri kuri Google, murandika muri Google muzorubona. BDUSA bande bamutsinze, niwe wamutsinze, ni bande bamutsinze. Jewe nta buyobozi bwa BDUSA nigeze, je natwara komisiyo sivyo, nkuko nabo guha departement hagararira iyi departement. Mugabo uhagararira departement uripotinga ku wundi muntu. Ni nkuko no musi nawe yitwa ko atwara diaspora ndundi agomba gufata maope yose ayicare ku mutwe. Niko bimeze. So bamubajije bati ni kuvuga rero ujya mugabo nta kuri na kumwe afise, ujya n'umukomisiyoneri turi kumwe. Samuel Ndayiragije n'umukomisiyoneri w'ibiki, ibyo akora byose niko twofata ni nk'umu brand ambassador. Ni brand ambassador sivyo. Uno musi arakubwira yuko yubatse Samuel is Hope, mugabo ni ambassadeur sivyo. Ni simutahe gwiwe no ambassadeur turi kumwe, ni brand ambassador wa Samuel is Hope. Mbo twe amafakti tuba tuyafise, nimwe agomba ibimenyamenya ivyemezo tuzobashirira ku meza. Uwo munsi ariko aragira publicité y'amazi sivyo, ngo Samuel is Hope wara no ambassadeur. Ariko ivyo ni gutabifitiye amafakti, twebwe fakti zose tuba tuzifise, izina cy'ubusesango zituzoripanga twebwe umviriza amafakti zose tuba tuzifise. Ni agomba ko dushira ku meza azabivuge. Mu kiganiro yavuze yuko icemeza yuko uri umupaparazi yamaze igihe akurondera ngo muhurire kuri kamera ukagumukweba. Nabibereke none nimba ari text message yo baranyandikiye nazibereke, nimba ari phone call ya telefone yambwira ati duhurire mu kiganiro nabibereke. Twe tuvuga uriteguye yuko mushobora guhurira mu kiganiro. Nuno musi naze kuko nta kuri nakumwe afise jewe yo ntsindisha, kuko jewe ibyo mvuga nibyo mbafitiye ubuhamya vyabaye n'ubu bibandanya biba. None rikete yasohoye yo gutoza amafaranga, ayo mafaranga azotangwa kugira ngo uronke ID yo kwitwa kuri mu diaspora. Atani isona agira amafaranga azoja he? Azoja mu kigega. Reka bana reka. Mbe inyubako yasezeraniye nyene cyubara mukuru w'igihugu igeze iri he? Mwisinzi ry'abantu kandi kajya ka interview kajya kantu muzoga kate mugashiremo. Ijya nyubako igeze he? Muga kugira ngo agikona abarundi n'aba diaspora. Yaciye aza kwivugisha ngo nta kibanza bamuhaye. Ewe none batakimuhaye mwashaka yubake mu kigega. Wewe woza gutegura mariage utareheje atamukobwa ufise muzokorana iyo mariage. Woja gutegura kubaka inzu ata parcelle ufise. Oya ibyo wabibonye gusanga yaravize amahera mugakabura parcelle hagura. Tuca tugaruka kuri ico. Yarafise amafaranga abura parcelle hagura mu gisagara ca Bujumbura ubura hugura. Nimba ayo mafaranga yarayafise yari target yasanze barahatwaye. Nimba ayo mafaranga canke yarayafise yari kuyashiramwo ku nyungu zande, kuko icambere twibuke yavuze ko ari iki, yavuze ko ari intererano atari investment. Sibyo sumutahe abantu bazoba bazanye ni intererano bazoba bamuhaye kugira yubake. No kuvuga niyaheza kubaka ku mafaranga mwamuterereye mwebwe aba diaspora afise kuzovuga bati mwarakoze kunterera igikorwa cyararangiye Imana ibahezagire. Uzoja kwitwara he waraterereye? Mugabo ari investment nka kujya Fabrice abikora. Amafaranga nayo yaguhaye ni investment naguhaye, n'umutahe ndaguhaye, niteze inyungu utayimpaye fise uburenganzira bwo kwitwarira. Ya V8 uyu munsi twakurondeye bivanye nuko Samuel ya address ya address due yanavuze ati akeneye kusaba ikigongwe kuko uzi ukora ibiganiro birimo ububeshi, ari naho yavuze ati tugiye gukwita umupaparazi. Acha nasaba yuko usaba ikigongwe ati sino ubwiwe azoza agusesa. Jewe umviriza yuko umubeshi umviriza urasaba ikigongwe no munsi umviriza tugende bukebuke. Samuel Ndayiragije
niyo avuga ko korali itamunaniye nzomusaba ikigongwe, niyo avuga ko baho itamunaniye nzomusaba niyo avuga ko Bidi wese itamunaniye nzomusaba ikigongwe, sibyo? Niyo azana ivyemezo yuko Samuel Hoteli atari umu ambassadeur, umuona je ndamuzi, sibyo? Mweneyo je ndamuzi, niyo agomba ko dushira ku meza aze tuze dushire ku meza, je nzomusaba ikigongwe, sibyo? Samuel Hope Wara niyo avuga ko atari umu ambassadeur, azana ivyemezo ko ari gwiwe, beneyo je ndabazi, sibyo? Ujya bamuhemba kugira bagirire publicité bivanye na influence afise muri Bidi wese na hari negative. Abantu bo muri diaspora bageze Bujumbura bajyame muri hotel banywa amazi, ariko ujya ni umukomisiyoneri, ni umu ambassadeur. Samuel Ndayiragije ni brand ambassador, ni brand ambassador. Ubwo nta bupaparazi buri. Twebwe tuvuga amafaxi, niyo agomba ko dushira ku meza abivuge, beneyo tuba yavuze Jenzo candabaha n'amazina za bene iyo mitahe mubakoresha ibiganiro. Yavuze yuko agiye kugusesangura, habu vyanse azorondera uwundi muntu agusesangura. Oya, niyo arondera abahenda akabahereza izo 30,000 40,000 kugira ngo bantuke. Ntumva ibyo ntabwo ari isesangura. Twe tuvuga ibintu tuba dufitiye ubuhamya, facts, sibyo? Dufitiye facts, ivyemezo. Hotel Hope Samuel si ya Samuel Ndayiragije, ujya ni brand ambassador, ni ukwamamaza n'amafaranga bamuhembye je ndayazi, sibyo? Je ndayazi. Urayazi igitigiri? Ndayazi igitigiri. Yego urayazi. Ndayazi igitigiri, beneyo ndabazi. N'amafaranga bamuhembye kugira ngo yamamaze ijya hotel, je ndayazi. So nico najya amazi ni nka kujya nyene, n'amazi ni nka kujya nyene. Yes. So yavuze ati V8 ndamuzi cyane, nije namukujije mu vy'uburongozi. Yankujije hehe? Yankujije twakoranye imyaka ingahe, yampembye angahe? Umuntu ukuza mu burongozi umwereka strategy z'ubuyobozi, yampaye zingana gute? Ko twavuye abagiye muri Ohio je sinari nagiye, n'injyane zahereye. Je naragiye hejuru ndavuga ati mwaturiye 9,000 nigishoboka, amafaranga ni muyaza. So nta strategy nimwe y'ubu leadership yaguhaye? Hako je no kwigwisha strategy ya leadership na Samuel yo kwiba abanywanyi no tumampfa bakampambanikara. None ko wavuze ngo nawe n'umupaparazi, ubwo bupaparazi ni wowe wabukuyiwe? Je ntabwo n'umupaparazi reka, je mvuga facts, je mvuga ibintu dufitiye ivyemezo. Ije naguhaye akarorero, n'umuntu aho agomba amatwi yiwe yose aguma ayashinze ku umva. We nimba mufitaniye ubucuti, umenye ko afise antenne ikuneka, sibyo? Kandi aha rero mburire n'abantu abafitaniye ubucuti n'uyu mugabo, mumenye ko afise bamaneye ko babakurikirana, bamubwira ati wa muntu yirirwanye na naka, wa muntu twamubonye ngaha. Nico gituma yoba yavuze ati V8 ndamuzi. Arakuzi, sibyo? Arakuzi. Ntacanze kuko ntituva hamwe. Avi wabo hariya muri za ntuze za Kayogoro niya. Umva je nanje mva ngahi Bubanza, umva duhurira ka V8 ndumva nimiriro diaspora. Diaspora yavuze ati muri diaspora na mahoro ni nta mahoro ariho. Hariyo comment nigeze kubona ku ntuze ku rubuga, bavuze ati Samuel Ndayiragije numugera muri diaspora. Nukuri kw'Imana numugera muri diaspora. Kuko nimba umaze kuba ware abantu barakwizeye, ibiheta ngabo birenze sinzi uko no bivuga, ukaguma ubaferinga, none wumva ingorane arinde. Yarananiranwe na Rufonsine, ananiranwa na Kazungu, sibyo? Ananiranwa arananiranwe na Jamali, kandi n'abantu bari public figures. Ananiranwa na Jire Ndikumana, sibyo? None gamwene wacu, none iwe ufite ingorane ninde? So none ubu tuvugana muri diaspora bimeze gute? Muri diaspora ico je no mvuga cyane muri Europe nakinjure, sibyo? Nakinjure hama abantu byongere biyubake ukundi babe strategized. So ari ikintu nshaka ko ni usesangure
ona ku makuru dufite Jamari avuga ati ndi umukuru wa diaspora Ope America, Samuel akavuga ati Jamari naramukuye, no kuvuga muri America nabo basherega ntaho bashe Samuel afite bwo gukura umuntu wo muri utwara Ope nta na bumwe abuhabwa nande ku mategeko ya diaspora yihe yavuze ati hari amategeko agenga diaspora akagira n'amategeko agenga non profit yo muri America, ati rero yisunze ivyo byose yasanze Jamari ari mu mafuti ari naco gituma bamukuye. Natwereke decree presidential decree y'Igitega yamunomye kuba ntuzeye. Oya ntibamunomye baramutoye. Ibande bamutoye. Wewe waratoye amatora je wewe waramutoye ibiharo vy'amatora turabifise wewe waratoye Chese niyandikishije mu matora. Amatora yabereye he? I Bujumbura. None diaspora none icicaro kiri Bujumbura. Oya none umva nk'ivyo bimaking sense. Nimba icicaro kiri Bujumbura no kuvuga nibasinyiranira amasezerano partnership. Sivyo? Nibasinyiranire partnership. Kuko ni igicicaro nigishobora kubi Bujumbura. Hama amategeko yakorewe Bujumbura atware ishira hamwe riri muri Amerika. Ibyo ntaho byigeze biba. Sofia itereka turane nihabeho intuzenye ibintu by'amasezerano hagati y'iryo shira hamwe byitwa ko ari diaspora twabona Samuel n'ama Ope, kuko ama Ope ari igenga mwene wacu. Ope uno musi shobora kuvuga duti tugiye gukorera i Bujumbura, ntihaseruka Samuel, haseruka Jamari Kagabo. Turi kumwe? Oya Jamari Kagabo yavuze yuko bamukuye. Inde yamukuye ku mategeko yahe? Tumanze turama amategeko collaboration y'amategeko agenga Ope n'amategeko agenga diaspora ndundi kwisi yose arabaho. Yatewe kuri 8 yariho yatewe kuri 8 n'umukuru wa diaspora. Abatwara Ope baratewe ko urukumu ko ayo mategeko azobafata. Mwene wacu reka turangize igani reka ibyo ni aya n'amayeri yo kugomba kongera kwiba abantu. Mwene wacu aya n'amayeri yo kugomba twebwe abantu b'abasisanguzi ibyo tuvuga tuba tubifitiye ubuhamya. Uru n'uruyeri rwo kongera gushaka kwiba abantu. So reka turangize ijambo rimwe mu masegonda 2. Samuel Ndayiragije, tanga imihoho abarundi ntibagukeneye. Australia ntibagukeneye, Amerika ntibagukeneye, mu Burusiya ntibagukeneye, muri Chine ntibagukeneye, mu Buganda hoho byarayangaye, South Africa byarayangaye, Zambia n'Ubugesera. None wewe uzotwara abantu batakuyoboka bishoboke? Emera ushiraho abarundi bashize utanga imihoho, hanyuma diaspora yongere yiorganize bushasha. Ayo manyanga yawe yo kugomba kwibisha abantu uruyeri, icambere manzi twereka amafaranga yatojwe iyari nico ariko arakora. Wongere utwereke konte Eric yagusigiye amafaranga yari ko 30,000 zirenga, iyo yari nico ariko arakora. Alright, thank you so much. Abasanzwe bakurikirana Yaga Tech TV turi ngaho ubwanyu mubandanye mukora ibikora inka aho yari Yaga Tech. Ciao ciao.